Banywanyi ba Hejuru TV niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri haye kazaho muherereye hose muri uyu mwanya w'amakuru agiye kwibanda ko avuga muri politike ntuze gucikwa. Turaramutsa abarundi badukurikira bari imbere mu gihugu, hari n'abandi benshi tuzi ko badukurikira bari mu bihugu bibanyi by'u Burundi, hari abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Murabimenyereye ko tubagezaho inkuru zivugwa muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, ibivugwa mu kibano, mu budandaji, mu bugenderanire y'u Burundi n'amakungu, mu mutekano yotangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye tubatoreza ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, tutibagiye n'ayandi makuru aba yaranyegejwe. Ngo hari abategetsi bibaza ko isi itangurana nabo. N'amajambo akomeye cane yavuzwe na Musenyeri Mukuru Gervais Banshimiyubusa mu misi yo kwibuka Perezida Ntaryamira. Nguko uko muri iyi minsi kuva kera bafise ububasha bashobora kwama bagomba kubuza abandi bashobora kuba bariko barakora ubutumwa bwabo bwiza kuvuga no kubandanya bakora ivyiza, kugira ububasha bwawe ntibuhave bukuvaho. Muca mutegera ko kwaka abantu uburenganzira bwo kuba bakivuga no kuba bakigira ico bakora ataho bitaniye no kubafunga. Mu gihe Perezida Cyprien Ntaryamira yagirwa agatwara igihugu, twari mu kaga kuko hari harabaye nyene abantu bari bishizemwo ko ari bo bonyene bashoboye kandi babwirizwa gutwara gushika ku muhero w'isi, ku buryo hagize abatari muri bo bavyura umutwe ngo bagomba gutwara baca babacenyeza no kumena umutwe bakawumena. Perezida Melchior Ndadaye nico yari yanse n'uyu Perezida Cyprien Ntaryamira bari basangira urwo rugamba rw'uko hatogira abaniganwa ijambo, abakumirwa canke abarenganwa. Hari abibaza ko isi itangurana nabo bakagomba guca mu mayira abandi bamaze gucamwo kandi barabonye ko ayo mayira adashika, kuko bibaza ko isi itanguranye nabo. Muri iki gihugu cacu c'u Burundi ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umurwi w'abantu wiharije kigungana ubutegetsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka, boba barira busema babona ko urwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose, kuko bisigaye birugora gutunganiriza bose kubera abashobora gushiramwo ivyabo ububasha bw'abategetsi bamwe bamwe busigaye buri hejuru y'amategeko. Ababibona uko boba bari kure y'ukuri, bavuga ko bashize Imana imbere. Izi mpanuro z'abakozi bayo boba bazemeraga yemwe? Muri aya makuru tugiye kwibanda ku majambo uwo mwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiyubusa yoba yarashikirije ava mu gacerere inyuma y'imisi myinshi abantu bataka cane bavuga ko mu gihugu c'u Burundi vyoba bitifashe neza. Turaza kubibagezaho ku buryo burambuye mumenye ivy'ayo majambo yose yagiye arashikiriza. Yidogeye ubutegetsi buriho ubu, yidogera ivugwa mu butungane. Ivyo vyose muri aya makuru turaza kubigarukako. Vyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wavyondako. Umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiyubusa amenyesha ko mu Burundi hibonekeza ikumirwa rya bamwe muri politike, kutigenga k'ubutungane, hakaba kandi hibonekeza n'amashirahamwe make cane n'imigambwe ishobora kubahuka kugira ico ivuze kuri iyi ntwaro. Kubwiwe ivyo Melchior Ndadaye na Cyprien Ntaryamira barwanira n'ivyo biriko biribonekeza uyu musi mu Burundi. Rero akaba yarabishikirije kuwa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Ndamukiza 2024 mu gusabira muri Cyprien Ntaryamira yahitanwe n'isanganya y'indege i Kigali mu Rwanda mu 1994. Gervais Banshimiyubusa avuga ko ivyabaye mu gihe ca Perezida Ndadaye Ntaryamira bikwiye kuza biragisha abarundi, kuko mu gihe cabo hari ababakumira ngo ntibavuge. Rero akaba hanura abategetsi kuvyirinda kugira nabo ntibasange nabo babiguyemwo batabizi, kuko hari abibaza ko isi itangurana nabo bakagomba guca mu mayira abandi bamaze gucamwo kandi barabonye ko ayo mayira adashika, kuko bibaza ko isi itanguranye nabo. Gervais Banshimiyubusa akaba yaravuze ko hibonekeza ikumirwa rya bamwe muri politike, ubutungane nta kwigenga bufise hamwe n'imigambwe mike canke amashirahamwe ashobora kugira ico avuze kuri iyi ntwaro. Aho yagize ati hari utubazo dukwiye kuza turibaza, mbega muri iki gihugu c'u Burundi ababona kandi bakavuga
ko agatima ko kugomba kwigungana umutegetsi ubanje gukumira abandi bose, ko ako gatima kariko karatwinjirana boba barira busema. Babona ko urwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose kuko bisigaye birugora gutunganiriza bose kubera kumbure abashobora kuvyivangamwo abategetsi bamwe basigaye bari hejuru y'ububasha bw'amategeko. Ababibona uko boba bari kure y'ukuri. Mbega ko umenga ari nk'iki gihugu cacu gisigaye hari amashirahamwe, imigambwe mike yubahuka kugira icike burya ku mugaragaro, icike burya kuri iyi ntwaro bisigura iki ku vy'uburongozi bwiza? Nyabona ivyabaye muri kahise turiko dutera ivyatsi uyu munsi bize biradutera kwibuka ntitubisubiremwo. Uko biri kose leta ya CNDD-FDD irakwiye kuraba igafatira akarora keza ku ntwari zarwaniye ukuri kugira ngo tube dushitse aho tugeze uyu munsi. Ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yama yavuze ko ubutungane bw'u Burundi buhanzwe na vyinshi harimwo ibiturire, barenganya abandi kuko badafise amafaranga. None hoba haboreka ngo ibintu bihinduke? Umukuru w'igihugu yama yavuze ko dukwiye kugiriranira urukundo, ariko hakaba hari bamwe bari gusamburirwa imigambwe yabo kandi abandi bagahohoterwa. None hoba haboreka ngo ibintu bihinduke? Abarundi bose ni bene Burundi, ngo nta numwe akwiye kuzira uko yavuze canke ivyumviro vya politike. Bari bakwiriye rero ngo kubona ko badasanga ivyumviro vya politike atari uwo kurwanya, ahubwo ari inguvu n'itunga ry'igihugu hama abarundi bose bubaka Uburundi bwiza mu butandukane bwabo. Niko rero aya makuru twari twabateguriye ku gice ca mbere yariko aravuga. Twari tugaruka rero ku vyashikirijwe na Musenyeri akaba ari n'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiyubusa, aho yoba yaranenze ndetse akaba yarafatiye mu gahanga abakora mu nzego z'ubutungane, bavuga ko bahanzwe n'ibiturire vyinshi kandi hari abantu benshi bari bakwiye gutunganirizwa ariko ntibikorwe. Reka mu gihugu mo imbere tuhave ariko tubashikirize n'ayandi makuru avugwa wahuriye n'igihugu c'u Burundi. Hoba harugawe amashuri 10 makambi y'impunzi z'abarundi. Ingingo rero zigana kwiyugarwa ry'amakambi y'impunzi z'abarundi ziguma zifatwa nyuma y'iyugarwa ry'amavuriro. Ubu naho hagezweho amashure. Impunzi zumiwe. Makambi y'impunzi z'abarundi haguma hafatwa ingingo zikarishe z'agahotoro buri munsi, byose ariko bikaba bisa guhungabanya impunzi zibona ko amakambi ya Nduta na Nyarugusu agiye kuzohava yugarwa mbere yuko uyu mwaka uhera. Ku munsi wa mbere itariki ya mbere Ndamukiza amashuri 10 yarugawe, aho ni mw'ikambi ya Nyarugusu amashuri 5 yo mu mazone ya 10 hamwe n'icenda harimwo Safari, Jihudi na Ushindi. Abanyeshuri barenga 4,000 bagiye guheba amashuri canke baje kwiga mu bice birimwo abakongomani. Muri Nduta rero n'amashuri shingiro ya Nduta, Shukrani, Undogo n'ishure ry'intango rya Tumaini riri muri zone ya 17 hamwe n'ishuri ryo kwimenyerezamwo rya Noro muri zone ya 18. Abantu rero ntibahawe n'impapuro zerekana amanota yabo. Abavyeyi n'abana babwiye ko boja kwiyandikisha mu mashure acuguruye mu gice ca gatatu. Abigisha nabo nyene bazoshobora kungururizwa ahandi nk'uko bivugwa n'abayobozi b'amashuri badasiguye na kimwe. Abana rero abanyeshuri bo mu mashuri mato n'ayisumbuye bashika 7,000 ni bari muri ayo mashuri mw'ikambi ya Nduta. Bishoboka bite ko baja ku yandi mashuri nayo nyene azohava yugara mu misi iza? Ibaze nawe ukuntu abana bagiye guheba amashuri n'abana benshi bagiye kuzoba mw'isomero. Ikibabaje nuko ayo makenga afiswe na twebwe abarundi gusa. Abanyetanzania baradusuzugura bikaba bivugwa n'impunzi ziyamiriza izo ngingo z'agahotoro. Itegeko ryo kugara ayo mashure yatanzwe n'urongoye intara ya Kigoma mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania. Hasanzwe amakambi 2 yagenduye hose ahimiriza gutahuka ku bushake bwabo. Ivy'impunzi z'abarundi zibona nyabona ko kwari ukubacura ku nguvu. Amashirahamwe ERC na Save the Children haraba ivy'amashure icibagiwe co ni HCR itunganya ibikorwa vyose na kimwe bivuze ngo dukurikiza amategeko y'igihugu naho tutaba tuyashigikiye. Bikaba bivugwa n'abakozi ba HCR. Igarwa ry'amashuri rero rikaraba rije ryiyongera kurya amavuriro kuko ku mpera za 2023 ibitaro 5 n'amavuriro
yamaze kugara muri Nduta na Nyarugusu. Impunzi z'abarundi zikavuga ko ari akabi kagiye kubashikira nankeka kumbure nishirwa mu ngiro ry'ivyo Mukuru w'igihugu yavuze co kimwe n'abagize umugwi nyabutatu ko amakamba ategerezwa kuba yugaye mu mpera z'uyu mwaka, ngo bategerezwa basi kuturekera uburenganzira bwo kwiga no kwivuza. Bikaba bivugwa n'impunzi zibabajwe n'ukuntu HCR birabisha amaso kandi zo zibona ko hariho nyangwa rikabije ry'amasezerano akingira impunzi. Batinya ko rero biyangara bagatabaza abaharanira agateka kazina muntu ngo babavugire. Ngo tubona ko amashirahamwe haranira agateka kazina muntu muri Tanzania co kimwe n'amashirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu ategerezwa kutuvugira. Tubona ko twatereranywe abantu batanezwe uburenganzira bwacu. Turatabaje korera ko ariko bavuga bamenyesha akato bifata ibisanzwe bazokwirukanwa ku nguvu. Mu mpera za Nzero umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yaramenyesheje ko ashaka gusubiza mu bihugu abakomokamwo impunzi zirenga 250 mu bihugu bavamwo bakava ku butaka bwa Tanzania, naho mu mategeko impunzi zikaba zitegerezwa gutaha zivyishakiye. Gutaha rero ku nguvu bisa n'ibiriko biraba nk'uko bivugwa n'abarundi bo mu ikambi ya Nduta. Ibiharuro rero biva muri HCR bivuga ko igihugu ca Tanzania kirimwo impunzi zirenga 130, kambi ya Nduta irimwo yonyene abarenga igice cabo. Nduta rero abana baba rero na 6,500 barahevye amashure mu mezi 5 aheze bivuye ku guhatirwa gutandukanywa ku nguvu. Bose hamwe n'abanyeshuri 6,450 mu mashure shingiro n'inyuma y'ishure shingiro bahevye ishure mu mezi 5 aheze. Ivyo biharuro vyegeranijwe n'ishirahamwe ERC jarwe igisata c'indero mu kambi ya Nduta. Imvo nyamukuru y'ayo bana baheba amashure ku bw'abavyeyi n'abarezi nuko ngo abategetsi batanzira batangaje ko gategekanwa kugara iyo kambi. Amande y'ivyo bitigiri byavye shuri mfashanyo mu ndero ku bana b'impunzi z'abarundi zaragabanutse cane bw'amasoko muri iyo kambi. Ubwoba rero bukaba bwarateye mu mitima y'abantu bose ngaha kuva aho abategetsi ba Tanzania batereye ubwoba ko hagiye gutahanwa ku nguvu. Niko rero bivugwa n'abavyeyi bo mu ikambi y'impunzi ya Nduta. Itangazo rya leta Tanzania ryabonywe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi dukesha inkuru muri Nzero guheze. Amashure shingiro atari musi y'atanu ategerezwa kugara mu ntumbero yo kugara ikambi muri Gitugutu 2024. Amanda y'ivyo nk'uko bisigurwa n'impunzi z'abarundi, imfashanyo igenewe igisata c'indero zaragabanutse cane bigatuma ducika intege. Saudi Mwakibasi hajejwe ibibazo vy'impunzi akabona ko impunzi z'abarundi zahinduye ikambi za Nduta na Nyarugusu ikirimbiro ry'akajagari no kubandanya havyarwa bana babandanya baba umutwaro ku gihugu ca Tanzania. Kambi ya Nduta yo kabihaye indaro impunzi 64 vy'impunzi z'abarundi. Abari muri iyo kambi rero bahunze uruhagarara rwo muri 2015 yatangujwe n'ikindi kiringo ciyamirijwe co mw'isi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Kabihaye indaro kandi abanyeshuri 20,345 ku bw'iharuro vya HCR. Wanyi ba Hejuru TV turabakengurukiye cane ko mukurikiye amakuru yacu muri iki gitondo. Turaza no kubagezaho ayandi avugwa mu bisata bigiye bitandukanye, ntuze gucikwa. Rena kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira ngo nibaze gucikwa n'amakuru tuza kubagezaho uyu munsi. Bana ibahezagire mugire uwa mbere mwiza.